twabishaka mu mwaka umwe nta murundi numwe atobarya twese twabishaka none ubu no munsi abatarya ni bangahe genda mu misa kwiparuwasi uraba abantu ingene basa none mu misa yeze ntwagumubona bagwaye kwashi ubu rero byarahetse none ubonye umuntu atisiza amavuta amaboko abona umubiri urayagayaga ntucibona ko ivyarya birimwo amavuta navuga yuko kuvuga ngo ni ryari ngo murundi ngo umuntu wose uzofise icurya kiretse abashaka kurya bicaye no kubwira yuko nuba abarundi boshaka ubu nyene ubu kuri isa ukwezi kwa 12 nta murundi numwe yoba avuga ngo ndabuze ivyo mfungura nta numwe uvomye amabido 4 y'amazi ku munsi dufate ko ari muke urari mirengarenga nyinshi uva none umuntu wavuta ciro ico ufungura erega ingorane nuko bashaka gufungura bicaye iyo minwa irashaka iburi ciri iyo minwe ishaka gufungura neza rega bimwe oya nireke udakora no kurya ntarye uwo sinzomuririra udakora no kurya ntarye umuntu afise umutima wo gusega ashaka gutera ikigongwe umugira neza ivyo byo gusega rero ni ibintu vyinjiye mu gihe twari mu magume kubera harabagira neza kubera n'uwo mutima wo gusega ucukuba kuvuga ndashonje ico ni cambe hanyuma icya kabiri erega hari n'abantu baze gukamisha ibintu by'ubukene avuga ati uburundi turapfuye n'inzara akaronka inyungu nk'ubu mbere ndiko ndaraba abantu benshi bariko baravuga ivyo n'abantu bose b'ibinebwe n'abantu b'ibinebwe bari baramenyereye kurya ibya gusa